turongogwe na mpwemu, abapasitori turongogwe na mpwemu, abavuga butumwa murongogwe na mpwemu, abasore n'inkumi turondere mpwemu yera namba twarakijijwe wo gushishikara. Igihe ni kibi, igihe kiragoye cyane. Ndiravuye kandi naha Mana yampaye irindi kuko Mana yarayampaye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ngira rero nshishikare kanyandika katurindira dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 n'umurongo wa 1, na Yoweri igice cya 2 umurongo wa 28. Twe turasoma ibyo gusa, ibindi turabisoma hanyuma. Nasaba abasomyi baje basomere bahere hano imbere boja kumfasha. Yoweri ubwa mbere byakoze n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1 turageza umurongo wa 4 gusa. Mufasha. Ku ndanzi y'amajambo havuga ngo kuza kwa mpwemu yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Hababonekera imbeya zigabanganije nk'ibirimi vy'umuriro zibaja kumwumwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Yoweri igice cya 2:28 gushika 29. Igice ca gitabo ca Yoweri igice ca 2 ku murongo wa 28 avuga ngo, hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, abatama banyu bazorota indoto, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe. 29 ku murongo wa 29, kandi n'abashumba banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo misi nzobasuka ko mpwemu wanje, nzoshira utwumiza mu ijuru no mw'isi. Yego turabandanya. Nzoshira utwumiza mu ijuru no mw'isi, amaraso n'umuriro no gufunduka k'umwotsi. Izuba rizocura umuzimagiza, n'ukwezi guhinduka amaraso, hataraza uwo munsi mukuru uteye ubwoba w'Uhoraho. Kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa, kuko ku musozi Siyoni ni Yerusalemu hazoba agakiza, nk'uko Uhoraho yavuze, kandi mu masigarira hazobamwo Uhoraho azobahamagaye. Amen. Yesu Kristo ashimwe. Amen. N'aya majambo umwe tuvuga nako Mana yashyize mu mutima wanje, ni ijambo rivuga kuzura mpwemu yera. Murabyumva none? Kuzura nde? Kuzura nde? Sawa. Ndaja kwegaburamo gutatu. Ubwa mbere ndaja kwanza kuvuga mpwemu yera ninde. Ubwa kabiri ibikorwa bya mpwemu yera mu ishengero. Ubwa gatatu kuzura mpwemu yera. Haleluya. Ndabivurije mwese kuzura mpwemu yera mu izina rya Yesu.
Haleluya. Mbega mpwemu yera ninde? Mpwemu yera ni umwe mu butatu bw'Imana. Ni kuvuga twebwe ibyo twemera, mu byo twemera turemera ko Imana ari imwe mugabe kabirimo mu butatu. Iyo niyo credo iwacu. Ibyo turabishingiraho kandi nukuri birafise n'ibibihamya ngaha muri Bibiliya. Yesu adufashe. Imana ni imwe mugabo ikaba yigaragaza mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere mu gitabo cy'itanguriro mu gihe ciremwa turabona Imana canke muri ibitabo byose by'isano rya kera tubona cyane Imana nk'umuremyi mpwemu yera atagaragara cyane ariko aragaragara buke buke. Yesu we si cyane atari mu bice bikeya cyane. Yesu adufashe. Ose nagombye ubwa mbere turayibona Imana nk'umuremyi. Ubwa kabiri tugaca tubona ari nk'Imana umucunguzi redempteur. Niko tuyibona créateur redempteur bwa mbere créateur Mana muremyi hamwe tubona umucungura. Ubwa gatatu tugaca tubona mu gucunga cyagaragara Yesu ni waboneka ashize nk'imyaka 2000 tugereranya niyiheze. Yesu nadufashe. Uranumva n'abantu bavuga ngo urumva bavuga ngo imyaka 2000 imyaka 1000 ngahe inyuma ya Yesu niko bavuga. Suko nyene agacaza rero mpwemu yera. Mpwemu yera nawe turamubona inyuma ya Yesu. Kandi mpwemu yera tuvuga ni wazorangiza byose azokugara. Nta wundi muhanuzi azoza wapi. Ni wazokugarane ibi byose tuvugira aha aya majambo yose dusomera aha izo nibo zose muririmba ni wazovyuga. Nta wundi muhanuzi azoza inyuma y'uyu. Oya, Yesu adufashe. Yesu nadufashe. Ibi turabibona hano nkuko Bibiliya yabitweretse. Turabona ingene uyu mpwemu yera yigaragaje ari ukuntu Imana yari yaravuze, Yesu yari yaravuze yuko hazoza witwa mpwemu yera. Bamwe baravuga ngo mpwemu yera ngo bakavuga ngo mpwemu yera ngo ni nkomezi ngo mpwemu yera ni iki. Oya, mpwemu yera ni Imana. Imana mu butatu ari mu butatu. Yesu yavuze ngo nimugende mubatiza abantu mubatize mu izina ryande rya Data wa twese ni ryande ry'Umwana ni ryande ni rya mpwemu. Uyo rero mpwemu yera ni wari ku kivi. Bwira mugenzi wawe mpwemu yera ari ku kivi. Yesu yari yavuze ngo naraje ariko nzogenda bazonyica. Tumaze iminsi mikuru ya Pasika nibya ninarangiza umurimo wanje ngaha nzogenda mugabo nzoca ndungi kuwundi. Biratahurika nawe muravyibuka yuko iminsi 10 amaze kudurwa mu ijuru yaciye arungika mpwemu yera. Nakunda kubwira abantu ngo icyagaragaje ceretse abigishwa biwe yuko Yesu yashitse mu ijuru nuko yarungitse mpwemu yera. Mbere narabariye nti icerekana ko umuntu yashitse mu bindi bihugu bya kure n'amadolari arungika ino. Iyo wagiye i Buraya cyangwa muri Amerika cyangwa nturungike ari amafaranga yo hanze ntuba warashitseyo neza. Uwo tumvuga ati narabuze kuko kubura nako birabaho. Yesu adufasha. N'abavyeyi bagashikirwa nereka n'ishengero rigashikirwa sema ame kubwa. Ndibaba baragusengese. Kare. Haleluya. 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 Urumva rero uyo mpwemu yera tuvuga yaramasezerano Yesu yari yasezeranye. Imana rero Yesu amaze gusubira mu ijuru haca haza mpwemu yera kugira ngo abe ari washikara korana natwe. Igihe Yesu yari ku isi ageze niho yaboneka gusa. Ibitangaza bikorera aho nyene. Ariko hari jambo yavuze avuga ngo jewe ninagenda. Yari yabivuze. Yesu adufasha. Yesu adufasha. Yesu adufasha. Mpwemu yera azoza acabwira abigishwa ngo muzokora nk'ibyo nakoze mbere muzokora n'ibirutavyo. Muremera yuko ishengero ubu rikora byose ibiruta ibyo Yesu yakoze? Murabyemera? Wayi nabonye ko mwakekeranye. Jewe ndavyemeza. Urazi gituma ndabihamya. Yesu yakore aho yagera niho yagwiriza imitsima, aho yageze niho yakiriza abagwaye, aho yageze niho yazurira abapfuye. Aho nyene gusa ntiyarenga. Mugabo ubu turashagaje hano, turashagaje mu Isare, turashagaje Bubanza, turashagaje Murambya, turashagaje ku isi yose. None ibikorwa bikoreka ntiyumva ko birengeye. Yesu adufashe. Yesu adufashe.
wibaza ngo uyu munsi haza gukira imitima ingana iki? Ingwara zikira zija kungana iki? Abapfuye bazuka baja kungana iki? Sema amena, sema amena. Ubwo burongozi bwa mpwemu yera bwaragutse. Iyo mpwemu yera umva ni Imana ikorera hose kandi iri hafi y'umuntu uwo ari we wese. Haleluya, haleluya. Reka mvuge bya bikorwa byiwe rero. Ibikorwa byiwe ubwa mbere uwo mpwemu yera arigisha. Yesu adufashe. Mu gice cya 16 muri Yohana umurongo wa 7 no murongo wa 13 turabona Yesu umurongo wa 7 avuga ngo reka ngende niho mpwemu yera nawe yocaza. Tugeze murongo wa 13 tukabandanya duca dusanga Yesu nawe aca hari ikindi kintu yongera kuvuga ngo uwo mpwemu niyaza azobarongora azobigisha. Reka mpere kuri ujya ngo kwigisha. Mpwemu rero uyu munsi niwe ariko arigisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko yigisha ishengero, ariko aribwira amajambo y'Imana nibivuga naje niwe yabimbwiye. Nari nababwiye kare ko nigeze ku cagiye nari guhagana nga Imana mwijo nateguye ikirambwira ngo buje kubwira abantu ijambo rivuga ngo kugeza n'ubu uhoraho harabataba aragutabara canke aradutabara. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Urumva ryo gituma mpwemu yera kenewe mu ishengero no kugira ngo atubere umwigisha. Abigisha bariho na mu ishengero ndazi ko abigisha ari benshi barahari. Mugaba abigisha ibyicuru neza nababyigishijwe n'umwuka wera. Sema amena. Twari kumwe n'umutegetsi kwa Mungu uheze atasenga mu idini ryacu. Hama nasiguye ku majambo avuga igihe turangije dusohotse arambwira kandi ari mu idini rikomeye sinamuvuga n'izina. Arambwira ngo mugamwigisha neza. Navuga twigisha neza kuko turongowe n'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Ntituvuga ibyo twigeneye, tuvuga ikwijuru rivuga. Tubishuriwe na mpwemu yera. Emera wigishwe na mpwemu. Narije mpagaza aha ubu jewe ndi igikoresho gusa. Uti icyo bita uti cyangwa igikoresho gusa, ariko mpwemu ni wankoresha ariko aramvugiramo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Mwigisha ararongora. Mpwemu yera umurongozi w'ishengero. Aba turi kumwe bose mubona n'abarongozi batoya. Warubona hamwe ndabwira ntumvirize. Twese hari nasonye muri Bibiliya tuzohagarara namwebwe. Icyo gihe nta ntebe z'imbere nk'izi zizoba zihari. Tuzaduhaga nta n'intebe bazoduha. Tuzohagarara namwebwe twese. Vuge muti twese. Subiramo muti twese. Murabyemera? Mwe murabyemera? Basha. Twese zotonda hamwe. Ibi ni byaha nyene gusa. Haleluya. Ariko nibibuku nyene kuko niko yabipanze. Kurongorwa na mpwemu yera. Bibiliya mu gice 8 murongo wa 14 hariya mu Baroma havuga ngo abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Haleluya. Ndakwifurije kurongorwa na mpwemu mu izina rya Yesu. Haleluya. Abagabo murongorwe na mpwemu, abapastori turongorwe na mpwemu, abavuga butumwa murongorwe na mpwemu, abaririmbyi murongorwe na mpwemu. Iryo ni ryo shengero riri vivante, eglise vivante. Iyo ni ryo shengero rizima rirongorwa na mpwemu. Itarongorwa n'ubwenge gusa, ariko ubwenge nabwo si bubi. Urabyumva? Ubwenge ni bubemwo ariko mpwemu yera bemwo. Mugabo ku bwenge gusa wapi nawe bakura kandi ntawe ubajana. Kuko ngira ndamuvuge gatoyi uyu mpwemu yera ko ngira nyarutse. Yesu adufasha, Yesu adufasha. Emera kurongorwa na mpwemu. Abagabo abagore murongorwe na mpwemu. Yesu adufasha. Abagabo barongorwa na mpwemu n'abakozi b'Imana barongorwa na mpwemu usanga ari sawa. Bemera kurongorwa kabajana uturongora utwengenga mu mahanga tuzi wacu. Bemera kujana nawe. Abo nta bintu bagenda baragonga, nta bintu bagenda baratsitara kusanga babandanya neza bakagorora.
ariko abirongora canke barongorwa n'ibindi reka. Haleluya, haleluya. Umunsi umwe imbwa bigaze kujana n'igisiga kwa nyinabukwe. Urumva igisiga niyo cyari cyaherekeje imbwa kwa nyinabukwe, hanyuma birashikayo baca barabizimana batangura gucumba. Kera bacumba mu nkono zibumba, sinzi kubuza igishishikara. Uri no muri saro warumva ko bariko baracumba kuko bateka no mu nzu ntimona ya majambere ari ubukira siko byaremeze. Hama igisiga rero cumba bariko baracumba, umva imbwa niyo yaherekeje igisiga, hanyuma gisha kivuga ngo murateka bikeya ngo kuko ngo ngwaye munda. Ico ni igisiga. Hanyuma rero baca bazana bikeya, imbwira ajyanisha mu nakantu ntiyahaga. Amabaso cyagenda baratongana ati none gashe wewe ko nari nakubwiye ko wanjanye ko ukabugwayeho ari wanjanye ku rubanza ntiwareka bakabiza naje nkavyirira. Murazi intozi ngene yamimeze munda yama iminsi yose imeze gutya, murabibona. Yesu adufashe ntiyigera ihaga. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero gisiga cyumubwira ati urazi je wajya navuga kurya ati burya nari nagiye hajya twari mu nzira hanyuma wabona naca mu ishamba nasanze umuvyimba w'impene candawurya. Ati nicyo gituma nakubwira yuko navuga yuko wocumba butoyi kuko je nahaze. Imbwira byumviriza ati nuko ati kuvuba nanje sinzosura guca mu nzira gusa nzoza ndacane mu byatsi. Ni isaha nawe ijana ku rubanza izogarukaho naho yo bimbwa y'umukuru uzosanga izogarukaho muri yabanje kugirana hari abantu rero badatumbera batazi no muhiri wabo. Abagabo batazi muhiri wabo saa 5 saa 6 saa 7 igera none kutanywa inzoga uburi ukazimira ukayoga ubwenge gushika uyoga n'ubuja muhiri wawe ngo ngiye kwicara mu bandi bagabo ngo babone ko uri umugabi wawe. Apana ko ubwa mbere banze umugabo yuzuye iwawe hamugaruke byo bindi uzobikora. Yesu adufasha. Umugabo mu bagore benshi agiye wawushije wace mu nzira n'abagore niko kuko nabo barane nje nyirambaze mbega ugaruka ruriho hagarara mwese ugaruka ningo barani ngo dewana haguruka mwese umuntu yazi ko arugwaruka nahagarare yewe bakoze bana muraraba muna bangana gute abonye nagomye misore n'inkumi gusa misore n'inkumi aba bose ni misore n'inkumi gusa none ko bana harimo abakuze oya guma muhagaze yewe hanze naho hajya mwabonye haguruka mwese muraze ati je ndi umusore cyane n'inkumi haguruka icara rero sura mwicare murakoze. Abagabo nagira mbaza abagabo abagabo batarasaza haguruka namwe. Abagabo n'abagore batarasaza ni muhaguruke. Haguruka barimwe nawe nyene icara. Nagira mbaze abagabo basaza haguruka namwe. Haguruka abagabo babasaza n'abagore babasaza haguruka kuko umuntu akwiye kwimenya. Abasaza baheze mbega hano abasaza barimwo abarimwo canke nta barimwo nta kibazo ni mwicare. Yesu adufashe. Ndabafitiye message, j'ai un message pour vous. Mugwi wose ndabafitiye message kandi byo ntansozererako. Yesu adufashe. Ariko manze ndakubwira iby'umwuka byamwe muyera nuguhishura amabanga akatubwira amabanga. Ibyo byose ndiko ndavuga biranditse gusasa no sakanya ko gukora kuri kimwe kuduhishurira amabanga. Cyo gituma tuvuga ijuru, cyo gituma mwana wabwe ntijenzo uja mu ijuru nta munsi nimwe nigisha sindabivuye kandi nzojayo. Semame kubwa mbega ijuru ririho, Imana iriho, Shetani ariho, umuriro uriho. Haleluya. Nushobora kuvuga ibyo atari mpwemu yera biguhishuriye. Abadejejwe na mpwemu yera banga umuntu apfuye abaheze wanguha uzoza gutanga raporo imbere y'Imana y'ibyo wakoze. Ntiwatumwe kwicara ngakwisi, watumwe gukora. Wakoze neza azobihemberwa,
wakoze nabi nawe nyine birongera impembo mbi. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Reka gwaruka rumurongogwe na mpemu guhishurirwa. Turakeneye guhishurirwa iby'amabanga iby'amabanga y'ijuru. Pawulo niwe yabitomoye neza ibijyanye no guhishurirwa, ariko ndaharengana. Reka mvuge uwo mpemu ariko arakora kandi kududugana, ariko aradutegura ngo adudugane mu bwami bw'Imana. Sema amena. Umviriza, Mose yakuye abantu muri Egiputa arabajana, ntiyabinjije mu gihugu cy'i Kanani. Oya, byarangiriye mu nzira arapfa. Yesu nawe yaraje kuducungura, ariko ntiyatwinjije mu ijuru, byarangiye apfuye, acaraduga mu ijuru mbwa genda kudutegurira hacu. Acasiga mpemu yera niwe azotujana rero. Tuzoduga gute? Mwikete ya mbere y'Abatesalonike dusomye mu gice cya 4:16 turabona inyana ishengero rizoduga inzambi ivuze. Uyo mwuka wera, uyo mpemu yera rero, uyo niwe afise ubushobozi n'inkomezi n'ubwenge no gutahura bwo kududugana. Mu Itangura 24 tuhasanga uwitwa Eliyezeri, tukasanga uwitwa Isaka. Yesu adufasha. Na Rebeka. Umviriza, ntabwo Isaka yasanze umugore wiwe yitwa Rebeka ngo amusange muri kiriya gihugu. Yatumye Eliyezeri, niwe se yari yatumye. Eliyezeri aramuzana, kandi ntibahuriye muhira, ariko ntiyamusanze muhira. Uyo mukobwa ntiyasanze uyo muhungu Isaka ngo amusange muhira, umugeni wiwe. Oya, bahuriye mu gahinga. Niko n'ishengero mpemu yareko arageza ritunganya, azoridugana. Yesu nawe amanuke duje duhurira hejuru ngaho mu kirere. Sema amen. Sema amena. Sema amena. Mwumva bizoba bimeze gute? Umviriza, ntibigutangaza icyo utazi kiba kiriho. Hari uburoro bwinshi Imana yatanze. Haleluya. Aranasomye ngo mbere ariko araza viwe, natwe tuko turagenda buke buke soja duhurira hariya. Abapfuye bapiriye mu mwami, abo nibo bazotangura kuzuka. Abantu bari bakiriho nabo abo bazoduga ubwo mu nyuma, kuko abapfuye birivuga ngo iyo dupfuye tuba tugiye hafi y'umwami, kuja kuba hafi y'Imana. Ariko umuntu tukiri mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Nicyo gituma nibo bazotangura kuzuka, natwe tuje duterwa tuduge tujane mu bwami bw'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nama nibaza ku kinyabwoya. Ikinyabwoya murakizi mwese, ikinyantege kigenda gutya, kandi no kubabakira baba kikubavye n'ubugesera. Urabyumva? Ariko hari igihe cyacu nicyo gihugu umwuka wera ariko arakora. Kiragira igihe cyacu kikizinga gutya, kikajana ugikizinga. Aho mu minsi kanaka hacavamwe ibinyugunyugu biguruka bicayaye. Imibiri yacu nandubise ubutunzi mu nzabya zibumba. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Umunsi umwe tuzoguruka. Haleluya. Haleluya. Tuzoduga tachamira. Sema amekubwa. Sema amekubwa. Uzuru mutima wanje mwami, mpemu yeranu bikore muri naronsa gakiza, mpemu yeranu. Navuze ngo duca tuvuga ijambo rivuga naryo, ego kuzura umwuka wera niho ndangiriza. Kuzura mpemu yera. Muri no minsi Imana iragomba ibintu byuzuye. Abantu ntibacitaho ibyo kuzura umwuka wera. Ibyo gusenga ntibabyi, kuko niyo nzira tuvuganye ku rwa mbere no kwihana, kandi urwa kabiri no gusenga. Amasengesho aterahera komplete. Rimwe na rimwe turitwaza ibyitwazo ngo ibikorwa byinshi, amajambere, ibi byose tuzobisiga. Murumviriza neza, je sinigisha abantu kunebwa wapi, ko nanjye ndumukozi sinababesha. Mugabo mubanze mwitwarika iby'ubwami bw'Imana. Ibisigaye nabyo muzogirana. Ubu byo kuzura umwuka wapi? Ariko iyo hatabaye kuzura,
hakaba igicuga, muri ibyo bicuga hacaronka bica bironka aho ahaje ibindi bintu bitari ibyo, iyo mpwemu yera tuzuye. Yesu nadufashe. Imana ujye kuraba yakunda ibintu byuzuye. Amazi yuzuye dusomye muri Yohana 2:1 tubona imibindi yuzuye amazi, yujuje amazi, abantu baranyoye barahaga. Ndakwifuriza kuzura ngo nawe impande yawe bamwe bahage mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubu twuzuza amacakubiri, twuzuza ikinyoma, twuzuza ubusuma, twuzuza ishari, twuzuza inzigo, ibyo nibiveho, twuzura umwuka wera, ibyo bindi byose bibure. Ubwa kabiri ndabona Imana ikunda ibintu byuzuye. Hari ahandi nasomye hariya mu gitabo cya Samweli igitabo cya mbere mu gice cya 16 dusomyeho murongo wa 4 haravuga ibyo kwa Isayi, vuga ngo uzuza ihemba amavuta ugende kwa Isayi. Manutse kandi muri iki gitabo kindi, igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 4 murongo wa 4 havuga ngo umugore yari umupfakazi, bamubwira ngo genda utire ibintu byinshi, inkono nyinshi, uzuzuza amavuta, hazobonekemwo ayo gugutunga nayo kwishura. Sema amen kubwa. Amavuta yuzuye ni deni ririshurwa. Sema amen. Haleluya. Abapfakazi rema, mpwemu yera yuzuye n'ibindi bizogenda neza. Haleluya. Abakozi b'Imana rema, ihembe yuzuye amavuta, abantu barasigwa. Sema amen. Sema amen. None je nimona ko nasizwe, ereka nawe warasizwe. Haleluya. Uko mpwemu yera ni wasiga, urabyumva. Hari ahandi nabonye yego ubugingo bwuzuye, aho hose Imana iragomba ko ibintu byuzura, tube mu bintu byuzuye. Tugende rero, twasonye muri Yoweri hatubwiye ngo iki? Mu minsi kuzuzwa mpwemu yera ni sezerano, mu minsi y'iherezo. Bibiri ivuga ngo abantu, imisore niki bazogirana. Imisore mwebwe n'inkumi, vuga mwebwe muzogirane, vuga gose ko muri bake nzogirane. Hanyuma abasaza nabo, hanyuma tutaruga ku misore nyene yongera igirente ivuga ibyagizene. None niko bimeze, burya niko bimeze. Cyenda manu bari mu ishengero, ubu hazigaye byahindutse, hazigaye havugishwa abagabo, kera havugishwa abagore, none abagore byacitse. Hari n'isengero nabyumvise umva nibo banyuranije, abagore bacereje. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Imana imeze neza, yavuze ngo mu gihe cy'iherezo ibizoranga bizogaragaza ishengero ririmo umwuka no kuvugishwa birimwo, ingabire zirimo. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Hari icyabibujije rimwe na rimwe twebwe abarongozi cyangwa abigisha dushobora kukarama tukababuza neza ngo ibyo ntibibaho, ukamenga ibyo tuzi nibyo nyene bibaho, nibyo tutazi biriho. Twebwe ntitwahawe kugira ingabire zose oya, mbwa twahawe kuzigenzura. Egera abakozi b'Imana mugenzure gusa, ntibavangirwe, ariko mureke tureke. Kandi hari n'ingorane ziri mu abo bamwuka nyene, baca bivyimbya bakikakisha ngo ubu rero ngo ntavyo nkibwira mwarimu kuko nanjye ngo namurusha kubona, ngo kwanza mwarimu ntabona, cyangwa gukengera. Ibyo birabaho, ibyo birabaho. Inyundi irakuranira utiki yagizene mbiriza, bavuga ngo abatama bazorota inzozi. Twebwe urabona turashaje, ubu kwanje Imana ntirenganye, yararavye imisore n'inkumi baba bagikomeye, ni washobora kuvugishwa biraruhira. Naje ngikomeye arashaka, ariko wapo ubu mugabo je ndavugishwa n'umvugishirwa mu gitabo, kandi nkavugishwa mbona Yesu ndagusinzira. Yesu adufashe. None hasi ndiko ndavugishwa se abasore inkumi byagiye he? Byabujijwe niki? Ubwo sizapirire, ubwo si bwa bufuko, ubwo si bwo bwabihagaritse. Mbega je ndavuga
nk'umuntu w'Imana, nk'umuntu avugira ijuru. Ubwo si byo byabibujije, si bya bintu by'ubusambanyi byigwa mu matelefone, ubwo si byo byabagatuye mu kuma. Umviriza, jewe muri iyi minsi niya inshingano Umwuka Wera ambwiye ngo nkwiye twitwararika abantu bakiri bato, kuva ku bana ba Sunday school kugeza ku bisore n'inkumi n'abamaze mbere no kubaka bashaka, ariko duhereye hasi. Bajya kubahwa bavyeyi bacu, mwabonye nyene abugwaruka rwacurungana, kandi urunigo niyo shengero ryejo. Aba barakenewe n'isi, natwe turabakeneye. Enda rero mwabana, emera mwuzure Umwuka Wera, emera tubigishe muronke inkomezi zo kunesha isi. Mwebwe muroroshe, hose murashoboka, mu bibi murashoboka, no mu byiza kandi murashoboka. Turifuza ko ishengero ryejo rizokurikira twebwe ryoba rihagaze neza, rihagaze mu mwuka. Birondegwa ryari, birondegwa ubunyene. Sema amena, sema amena, sema amena. Umunsi nza kurangiza ukuntu ngira ndangize, kandi Yesu adufashe, Yesu adufashe. Abatama barota inzozi, shiramo ko hejuru turabe, atari n'inyuma, abazirota tuza turabe. Babiri gusa ishengero ryose, abatama n'abatamagazi namwe murimwo, shira hejuru namwe abatamagazi murota. Yesu adufashe. Turagomba ibihe byo guhembuka ngo bigirene. Haleluya, haleluya. Ibihe byo guhembuka byongere bize, ishengero ryongere ryumvikane ko ari ishengero, ryongere ryumvikane ko Mpwemu Yera ari hari, kuko hari ibimenyetso Yesu yavuze. Aho se ndagombye guhagarara. Umviriza rero, none muri aka kanya twokora iki? Ngomba ngo turondere. Ubwa mbere baza ukihana, hamwe ubwa kabiri ugacurondera uwo Mpwemu Yera kugira ngo agufashe. Nta kibazo mfise mu buzima, nkunda kwibabwira, niyo nzoba ndikonda no kubarira anti hao nari nigeze kugukunda. Abasore n'inkumi turondere Mpwemu Yera, namba twarakijijwe wo gushishikara. Igihe ni kibi, igihe kiragoye cyane. Abasore n'inkumi batari mu nkomezi bizorangira byanze. Mugabo bahagaze mu nkomezi, bemeye gukurikira inyigisho no kumvira Mpwemu Yera no kumvira uburongozi, kuko ntabeshe je twigisha neza cyane muri Pentecote. Murabyemera? Turaba bavyemera ko turi puru, turi puru. Yesu adufashe. None mwebwe nimuvyemera ko mugisha neza? Subira mu turabe abavyemera basi. Pe turigisha neza ko nta cyatwigisha. Hari abantu marano babigisha ngo urumva ngo ivyaha umuntu yakoze mwanze kuja muri Yesu, ngo ivyo yakoze ivyo akora ngo nivyo azokora byose ngo byarahariwe pe gushishikara kwa mu mwidegembyo. Na icyaha kitihamwe ntabwo giharikwa. Buzura umwuka, tubashe guhendura ibisika biri imbere yacu, tubashe kunesha igihe. Ngirampe umwanya ndarangije bisa amajana Imana bahezagire. Ugwaruka hagarara, mwe mwenyene abakuze, ugwaruka mwese haguruka, 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 haguruka. Nta mwo kwigwa, haguruka mwese. Muntazi ko arugwaruka uno munsi ngomba ngo abakozi b'Imana babasengere kugira ngo dukomeze kazoza. Igihugu cyacu cyateguye imbona kazoza 2024 2040 sawa. Ibyo nibyo mumbona kazoza yanje nanje. Ibyo byose ndabizi kandi je narayitanguye kandi yo mbona kazoza igihugu cyadutegetse kabisa. Je ntayitanguye mugabo ndavyamubwira ngaha, je narayitanguye mugabo. None tuzoshikayo, nkaje ko ntazoshikayo washaka, ariko dukora iki none? Ubwo mwese hamwe mwese muzoshikayo tuvuga nukuri. None mwogenda mukoze iki? Mugomba ko bagenda bakoreye iki?
emwe mugomba ko aba babyeyi bazogenda bakoreye iki bagizene egera ngaha rero ningoga nyaruka ingo imisore n'inkumi ngo mutuma muhagarara abandi muhagarara hagati ariko iyo bambwiye ngo muhagarara aho muri ariko ari kure muregera hafi ego tugomba ngo babasengere urabyumva muronke inguvu uno munsi n'umunsi wo guhezagirwa hari ibintu byinshi ukeneye mu mana utari bwabone ariko akanya kawe naka ko kugira ngo ubironke tubasigire Eliya na Elisa yabwiye Eliya ngo ntugende utansigiye ntugende utansigiye hari ibintu yari yamubonyemo hari ibintu bagira babasigire hari ibintu bagira babahereze ngo mubisigarane ejo tuzodufise urwaruka ruri fort rukomeye ruhagaze neza duhe kaze mwungere abasenge ariko nakwifuza ko bo ntiza akanya ntimushobora gukwigwa ino mwese kuko urwaruka niko rwinshi ariko nagomba umuntu wese muri mwebwe kandi muraciye ubwenge benshi muri abanyeshure afata ingingo ati ndagomba kw'Imana ingira mwiza kandi Imana irabishobora uvyumve kufasha ingingo natwe twatanguye gukorera Imana tungana uko mungana twiruka ku misozi umuntu yuzuye ubushobozi birashoboka mu bahungu birashoboka mu bakobwa birashoboka umuntu wese birashoboka wiyugurure ufate ingingo yo guheba amen wiyugurure wumve neza Imana ivuga ngo ntiyakundira ijambo rya Samweli ko rikorokera hasi agwiza inkomezi z'umutima n'iz'umubiri haleluya haleluya reka rero ubwiza bw'Imana bugusanga aho upfukamye naho ntokubaza Imana ikubaze muvuganira aho nyene kandi birashoboka Mwami Imana data wa twese Imana yera Imana itameze nk'abantu Imana ikunda ishengero kandi igomba kuryeza haleluya 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 wavugishije Yoweri uravuga ibizoba ku bakobwa ibizoba ku bahungu ibizoba mbere no ku bagurano wewe nturobanura ku butoni uwuguruye umutima wese uramwemera mu izina rya Yesu Kristo aba bahungu bawe aba bakobwa bawe turabateruye nk'imperezwa iroye ku gicaniro niwakira imitwaro yabo nubagirira imbabazi nubeze mukuri ukuri nako n'ijambo ryawe ubasiga amavuta amen ubasiga amavuta mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza n'abana bawe kandi urabakunda turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo turagomba abahungu buzuye mpemu yera turagomba abakobwa buzuye mpemu yera muri iyi minsi y'iherezo bashobora guhagarara mu kirengero bashobora guhagarara nka Daniyeli bashobora guhagarara nka Yosefu bashobora guhagarara nka Samweli haleluya haleluya ubikore Mana muri iki gitondo ubikore ku bana bawe ubikore ku ishengero mu izina rya Yesu Kristo turagomba mpemu yera kwagira icyo akoze turagomba mpemu yera yasigaranye ishengero ko ari watuma bikoreka
nibikoreke muri iyi mitima, nibikoreke muri iyi mitima, nibikoreke muri iyi mitima mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubwiza bw'Imana buse busenanisha abo bantu bawe bahembuke mwami, ubwiza bwawe bubasige, bongere babone ko bavize ico bamaze mu ishengero, bongere babone ko bavize ico bamaze mu ishengero mu kugendana nawe buzuye mpemu yera. Reka mpemu yera abagomwe ko bemeye guca bugufi, mpemu yera abagomwe mu izina rya Yesu Kristo, ubwiza bwawe bubabeko, natwe tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Twagomba gusengera abakuze nibahagarare, tubifatanye byose, harimo gusengera n'ibyaha, hagacamo no gusengera kandi nabo nyene bongere bavyuke. Hari abantu bahora bisinziriramwo, ugasanga barasinziriye kumwe kwa heri, barasinziriwe. Ugomba gukanguka, vamwiti rikangure vahasu hunge ntupe, Yesu nu ukiriro arakurorere, nusige hogufina uri hafi, uzora nduka gusa niwagu mukuruko. Aba reka Imana yongere ikore ku bugingo bwawe. Amen. Amen. Senga. Hallelujah. Hallelujah, yes. Turongeye kugushimira Yesu, turasubiye kugushimira Data, turagushimiye nyene ishengero, turagushimiye nyene ijuru n'isi, turagushimiye ku ijambo ryawe ririko riracana. Ndasengeye ubwoko bwawe Mana, ongera ubufashe, ongera ubugendere, ongera useruke nk'Imana, ongera uryuzuze ubundi bushobozi bwa mpemu yera. Amen, 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 amen. Tumvise iby'igihe cy'iherezo ku batama n'abatamakazi n'imisora n'inkumi ko bazokuzura mpemu yera mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Twasengeye abatama ngo buzure mpemu yera Mana, subira ushire mu ikangura n'ubundi mu vyuro shengero ryawe Mana. Twumvise ngo mpemu yera niwe azorijana mu ijuru, suko umuriro n'umucanwa hano mu izina rya Yesu. Ku bato n'abakuzi, ku bari bamaze kuzima, ku bari bamaze kumva inkomezi ko zaheze, tashaba ndagushima Mana, ururutse ubushobozi bwa mpemu yera. Urakoze Mana, urakoze kukangura ishengero ryawe, urakoze kurihezagiye, urakoze kubyo ukoresheje umukozi, urakoze ku mabanga yawe y'ijuru duhishuriye. Iri shengero ryawe rize gutaha ryose ryumva ko bwa bushobozi bwa cagihe bwurukiye muri bo. Urakoze kuvyumvise kandi urakoze kubikoze, ni muri rya zina rya Yesu Kristo niho tubisavye, amena. Si ibyo gusa mpemu yera akora abagwaye, duza amaboko kugira muzu inyuma byo badesha umwanya. Abagwaye gusa shira amaboko hejuru kugira ngo Imana ibagende. Ndabihamya ndo kubihamya ku Imana yacu ikiza abagwaye. Murabyemera? Sawa. Data wa twese uri mu ijuru, turanezerewe kuba hano imbere y'inyonga zawe. Mpemu yera ni umwigisha wacu, mpemu yera aduhishurira amabanga, mpemu yera aduha ingabire, mpemu yera aduha ibyizigiro, mpemu yera aradukiza indwara, mpemu yera araturongora. Yesu waravuze ngo igome ngo ndabarungitse muzokora nk'ibyo nakoze, ngo mbere muzokora ibiruta ivyo ko ngiye kwa Data. Iri sinzi ry'abantu rihagurutse bararwaye, natwe turi hano ng'ibyabo nabyo ubutumwa tuvuga, turi hano nk'abahamya neza kuri Imana ikiza, turi hano nk'abarongorwa na mpemu yera, kuko wavuze ngo arongorwa na mpemu n'abana b'Imana. Kubw'ibyo nyakubahwa
turasenze ngo abantu bagwaye bose badugije amaboko bakire mu ndwara zitandukanye bafise, ari mu migongo, ari mu mitwe, ari zananiranye za kanseri canke bya bindi bavuga ngo ntibikira, mu izina rya Yesu turategetse, turi mu bubasha bwa Mpwemu Yera ngo abantu baboke bongere bidegembye, umuntu wese atashima, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hallelujah.